tugira dusangire ijambo ry'Imana. Imana yashize mu mutima wanje, ariko kandi mwatwakiriye. Yesu abaduhere umugisha, namwe turabifuriza kuzokwakirwa mu bwami bwo mw'ijuru. Egome dusangire ijambo ry'Imana. Muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice c'25, turasanga ijambo ry'Imana ku karongo ka 31. 25 igice 31 niyo majambo tugira tuvuganeko. Imana idufashe kandi twigishe gutahura ijambo ryayo. Dusome mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ku mutwe w'amajambo tuvuga ngo gucira amahanga iki? Urubanza. Ariko umwana w'umuntu azozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bangahe? Bose. Niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azorobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu ntebe. Intama zotereza iburyo bwiwe, impene naz'ibumoso. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, muravuga nimwateguriwe uhereye ku kurema kw'isi n'aya majambo. N'aya majambo tugira tuvuganeko. Ijambo mfise mu bugingo bwanje, Imana yashyize mu bugingo bwanje kandi maranye iminsi, ni ijambo rivuga ngo umwana w'umuntu agiye aze kurobanura. Mugasifiwe. Ni ijambo ryo kurobanura. Mu ncamake, ijambo ryo kurobanura cyangwa ikirundi cyo kurobanura, mbega n'ikirundi cyumvikana. Ni ijambo ry'Imana. Uyu mwana w'umuntu azobabaza kandi agira aze. Ni Yesu Kristo Umunyanazareti, tugorora ikiganza tumuha icyubahiro. Umwe yakurondera nanjye yandondera. Umwe aturi ishengero ryiwe rikorana. Umwe yaguhamagaye nanjye akampamagara, umwe azoguha ingero nanjye azompa ingero. Ni ijambo ry'Imana. Rero wasohoka ariko aritegura, wasohokw'igikoraniriza kw'amahanga yose w'isi. Mugasifiwe. Amahanga yose yo mw'isi, twese, wewe na jewe, nawe ne data wundi, umwera wirabura, umuto umukuru, twese tuzokoranira imbere y'amaso yiwe. Twese tuzokoranira
igice 13 turahera ku murongo wa 47. Cumi na gatatu irindwi avuga ngo kandi ubwami bwo mu ijuru mbega mwebwe bibiliya zari iri bavuga kandi ubwami bwo mu ijuru busa n'urusenga runiniya rwaterewe mu kiyaga rukoranye ifi z'amoko yose rwuzuye bakwegera imusozi baricara barobanura nziza mu gisangaza mbi barazita. Uko niko bizongera ku mwero w'isi. Abamarayika bazoza barobanure abarimo bagororotse babatere mu itanura ry'umuriro nibazoba kuryana isya z'amenyo. Itanura riravuga ngo mbega ibyo mwaritahuye byose baramwishyura bategome Imana idufasha cyane. Mvise mw'ijambo rivuga ngo abamarayika bazoza kurobanura kandi mu bwami bwo mu ijuru busa n'urusenga runiniya rwaterewe mu kiyaga kuko ikiyaga kirimo amoko yose y'ifi. ubwo rusenga rubakwega ifi zose rubakwegera imusozi baca batangura kurobanura ifi mbimbi barata nziza ngo barobanura mu gisangaza. uko niko bizomera shengero ry'igishiha niko bigiye kuzomera kandi iryo robanura kuko mwebwe yera shishikara kwishura kw'ishengero ry'Imana ry'itabara shengero ry'igishiha ishengero koko tunakoranya abakozi turi hano nagomba ndabibukira ibanga ko bitazohoruka. no kuvuga irobanura rigira ireho Imana igira itanga impera Imana igira itanga impera nawe urushe yangana uri mu gutabaruka nawe uri mu kibazo yangana uri mu gutabaruka. Yesu azorobanura abantu b'Imana. no kuvuga rero aha igishiha Imana yitegereje igatwitegereza twese. Imana nituzi twese kuko Imana ntiraba nk'abantu. Imana yitegereza imbere mu mutima. Imana irazi ibyawe nanjye irazi ibyanje nicyo gituma izorobanura. Yesu aravuga ijambo rikomeye. murabona muri iki gice cya Matayo twasome kandi twahereye turabona mirongo ya ruguru. Yesu yaravuze ijambo rikomeye aho yishyura ibibazo bariko baramubaza kuko ngo hari n'ibindi miro nziza. hanyuma rero abasi bazabanugamo urwafu. izo ndimo zari nano baraza kubanugamo urwafu. bamaze mu rwafu rero
ry'Imana. Kandi Yesu yabwishengero n'abigishwa biwe aha yarababwira ngo murakeye si wese. Kandi iyo haje ijambo ry'Imana, Imana ntibesha, Imana yitegereza imbere mu mutima. Aha twese irazi ibyacu no kuvuga irobanura. Yesu azorobanura abanyabyaha. Yesu azorobanura indyarya ziri mu ishengero. Yesu azorobanura abantu biyorobeka mu bikorwa, kuko abantu benshi uyu munsi bari mu ishengero bariko barakora ibikorwa by'Imana, ijuru rikabazi. Bariko barakora ibikorwa by'Imana, Imana ikababara. Ariko mureka bikurane, igihe c'igenya kiraje. Yesu agira azarobanure. Yesu adufashe. Ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Azorobanura ababi mu magororotsi. Mw'ishengero, mw'ishengero, mw'ishengero. Ega mw'ishengero inkozi z'ibibi zirahaba. Turi kumwe nabo. Nyiragishyira ntabari. Nawe uwo uriyo ntawe yashoboka ntawe ukuzi. Mugabo Imana irakuzi. Indyarya zirahaba, inkozi z'ibibi zirahaba. Abicanyi barashobora kuba bari mu ishengero, abasambanyi barashobora kuba bari mu ishengero, abasenga ibigirwamana bari mu ishengero. Nicyo gituma azoza kurobanura, uwogira azarobanure, ntagemurire. Narobanura nk'abantu, narobanura ku butumi. Dusome ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice c'icumi. Dusome mu izina rya Yesu. Hariya ku murongo wa 34 avuga ngo ibyakozwe n'intumwa igice c'icumi 34. Turabona amajambo y'Imana twibutsa ngo Petero yazika kuvuga ati nukuri niyo bwimenya yuko Imana itarobanura abantu kuki. Ariko mu mahanga yose uyu agakora ibyo kugoroka, Imana yo mw'ijuru iramwemera. Tugorora ikiganza duheshe icyubahiro. Rondera kwemerwa n'Imana, rondera kwemerwa n'Imana, rondera kwemerwa n'Imana. Bakozi b'Imana, turondera kwemerwa n'Imana. Ibyo twokora tubikore turondera gushimisha Imana yo mw'ijuru, kuko iriteguye gutanga impere. Ndasubira mw'iri jambo, shengero ry'Imana rigira rikaba. Kuko ibigaragaza ko ishengero ryayo rigira ritabaruke, izaba Imana igira ivuge. Ibigaragaza ko Yesu agira aze kurobanura ni byinshi, ntitwobigenda ngo tubishobore. Ebeneza neza y'amajambo y'Imana twongeye gusangira muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Petero umukozi w'Imana yuzuye Mpwemu Yera, ari mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Imana iramukorera ikintu
uko kumwiyumvira wowe runaka byandike kubera uko eka Yesu kusiko Imana iraba, Imana ntiraba nk'abantu. Ibyo ni ibyiyumviro by'iwawe ngo naka byandike kubera uko naka na naka, Imana iraba nk'Imana. Petero yuzuye mpwemu yera aravuga ngo ni ukuri, ni ukuri nkimenya yuko Imana yo mu ijuru itarobanura ku cyubahiro. Uyubaha agakora ibyo Imana igomba, muri we yemera wenyine. Tugorore ikiganza cyose Imana icyubahiro. Mu mahanga yose yose y'amahanga twumvise azokoranira imbere y'amaso y'Imana, imbere y'inyundo z'Imana. Yesu azobanura abantu b'Imana, abantu b'igishira, azobanura inkozi z'ibibi, azobanura abanyamacakubiri bari mu ishengero, azobanura za ndyarya Yesu yavuga ziri mu ishengero ngo burya hadasiga gutungana. Umviriza neza, uyu munsi abantu bariko barakora Imana, mugabo harimo abantu bariko barakora ibikorwa Imana itabazi ikabisubira, kuko abenshi bifuza ibikorwa. Mungu asifiwe. Turafise Imana kandi niyo nyir'ishengero. Igituma mvuze ngo abantu biyereka mu bikorwa bari no mu ishengero nyene, muribuka Adamu na Eva bamaze gucumura, baracumura, mwarabura risoma mu gitabo c'Itanguriro, bacumuye baciye biruka kunyegera mu itongo ry'Imana. Siko bagiye kunyegera mu itongo y'Imana. Ishengero nagomba kwibutsa ibanga rikomeye, si iry'umuntu, n'itongo ry'Imana. Nicyo gituma abantu usanga barageneye ku itongo ry'Imana bakinyegeza kwirora. Ijambo ry'Imana Imana yahumetse, nta n'akanyuguta kazova. Urasoma muri Zaburi igice cya 50, mu Mazaburi igice cya 50 ku murongo w'1 havuga ngo ibyo urabikora nanjye ngahora, ukibwira yuko bwanjye nawe. Ibyo
ibyo yakoze. Umuntu wese muri twebwe wewe na jewe, Imana izorobanura mu ishengero ryayo, Imana izorobanura mu rwaruka, Imana izorobanura mu bagabo hanje, Imana izorobanura mu bakenyezi bakozi b'Imana. Imana n'ituzi no muri twebwe, Imana izorobanura. N'iri jambo ry'Imana, umuntu wese muri twebwe azobazwa n'Imana. Tuzohagarara imbere y'imanza, umuntu wese acirwa urubanza tukwiranye n'igikorwa ariko arakora. N'iri jambo ry'Imana, tugorore ikiganza duheshe Imana icyubahiro. Dusome icete Pawulo yandikiye Abikorino ba kabiri, igice cya 5, dusome ku karongo k'10. Twongere twumve icyo atwibutsa, havuga ngo Abikorino ba kabiri, icete Pawulo yandikiye Abikorino ba kabiri 10, havuga ngo kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'ingere y'amateka ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'icyo yakoze, akiri mu mubiri, ari kibi ari cyiza. Imana idutabare cyane. Yesu agira aje kurobanura shengero ry'Umwana, agira aje kurobanura, ataravye impunzi, ataravye naka, agira aje kurobanura muri twebwe, mw'ishengero ryiwe, mw'itongo ryiwe. Ndasubiyemo, ishengero si iry'umuntu, ni itongo ry'Imana. Nico gituma iryo tongo ry'Imana abantu bayiyegeramo, bakanyegera bakinyegeteza, barakoze ibyaha byo mu mabanga. Yesu adufashe, rekeraho, gezaho, niwihane. Yesu agira aze gutabara ishengero ryiwe. Ndasubiye muri iri jambo, inzamba y'Imana ivuge. Hari igihe Yesu ariko aritegereza muri iyi minsi y'amaherezo, ategiye kwihangana. Harimo abantu bariko baraniha, banishwa n'igikorwa c'Imana. Imana irabitegereza, igomba ibatabare. Kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo. N'iri jambo ryo kurobanura abantu b'Imana, n'iri jambo ryo kurobanura rigerageza ririko riravuga muri twebwe. Imana ivuze, iravuze. Isezerano ryayo ntabwo ritegerezwa gushira. Imana ivuze ntibesha. Abantu ndahinduka. Yesu adutare cyane. Duhame turangiriza hanyene, ni 5 hanyene, Abikorino ba kabiri 5 ku murongo wa 20. Duhame duca dusenga Imana. N'iri jambo ry'Imana Yesu adufashe, uryumve neza, uryakire neza, winginge Imana yo mw'ijuru igwengwemuye igusobanurire. 5:20 yavuga ngo ubutumwa bw'umuzuzo. Nicyo gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo ca Kristo, mwuzure n'iki.
turabifurije kuzura n'Imana abantu bishimye, turabifurije kuzura n'Imana. Mungu asifiwe. Nico gituma turiko turasomera mu gishingo ca Kristo. Jambo ry'Imana ritubwiye ngo turiko turavuga ubutumwa bw'umuzuzu. Ubu butumwa twari turabwira n'ubwuzuzo. Yesu adufashe cyane, turabingingira kuzura n'Imana. Ibi nari biravuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke abagororoka, duhinduke ukugororoka kw'Imana. Imana idutabara cyane. Imana iragomba guhinduka ukugororoka kwawe. Wihane. Imbore biri muri twebwe iri ngaha mw'ishengero yihane. Umusambanyi yoba ari hano yihane. Umwicanyi yoba ari muri twebwe yihane, ahebe kwica abantu. Yesu adufashe cyane. Ni ijambo ry'Imana rero iryaja ziri mw'ishengero zimwe mu muryango. Abanyabinyoma n'ibisuma mw'ishengero birahaba. Mbere ubu tugeze mu bihe by'iherezo bibisha ubwenge abantu benshi. Ngira ndangize, Yesu agira ati kurobanura abari mu magororotsi. Ubwami bw'ijuru, ubwami bw'ijuru, ubwami bw'ijuru buratwegereye. Ubwami bw'ijuru buratwegereye. Naho warushe ubwira utabaruke. Ndakwifurije kwihanganira ibikugerageza. Ndakwifuriza kwihanganira iyo miruho. Ndakwifuriza kwihanganira ibikugoye mu bihe by'amaherezo. Naho urushe uri kuruhuka, ariko abanyabyaha bo birabarindiriye. Ibyo bitegerezwa kubaho nta kabuza. N'aya majambo dusangiye, twibukane iri jambo ko Yesu agira ati kurobanura. N'aya majambo Imana yabaye abayakiriye wese, Imana arezagire. Amen.